ibibazo byose muri biri mu bene gihugu niko tubatera nk'indongozi ibyabene gihugu twabihinduye ibyacu tugaca dufata dushitse mu bibanza tukabona ko abantu bose abotangira kuronka ibibonetse ari imiryango yacu inshuti zacu na bamwe basoma mbike twifuza ko rero ingufu zose Imana yaduhaye zose tuzishira hamwe. Uyu ni umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yarasubiriye General Arigiyome Bunyoni ngira ngo murabizi neza yuko uyu ngo yasigaye ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi canga se Prime Minister nkuko bisanzwe biravugwa mu bindi bihugu bigiye bitandukanye cyangwa se nkuko nyine abantu bamwe na bamwe musanzwe mubizi. Uyu numwe mu bategetsi batari kubaraboneka cyane nyine ku rubuga rwa politike nkuko bigaragara aho benshi bama bagaragaza neza yuko yaba ariko araca mu bihe bitoroshye, aho benshi bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko ibi hari karanyuramo ari ibihe biteye ubwoba nyuma yuko abenshi bariko rasigura yuko yoba yenda no kuba yotanga imihoho. Ariko kandi nago nje kugaruka cyane kubikomeje kugenda biravugwa, ahubwo ari bamwe na bamwe mu begereye ubutegetsi bw'u Burundi bariko barasaba yuko General Gervais Ndirakobuca yotanga imihoho kumvo zo kugira ngo nawe atazashikirwa n'ibintu biri ko birashikira abandi banyepolitike bamwe na bamwe cyangwa se ibindi biri ko biragera ku bandi bategetsi bamwe na bamwe muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Abo umuryango cyangwa se umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe uri ku butegetsi baravuga yuko bakomeje gutegwa impungenge n'ibikomeje gushikira bamwe rero mu bahoze baragwana muri CNDD-FDD nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse bakaba bariko barasaba yuko mu Burundi cyane abangaba nka General Gervais Ndirakobuca yotanga imihoho kumvo zo kugira ngo nyine ibintu bimwe na bimwe bitazomushikira nkuko byagiye biragendekera abandi bagiye batandukanye. Ni mu gihe amakuru akomeza kugenda atugera avuga yuko rero Everest Ndayishimiye yoba yaramaze gutahura yuko iyo bavugana nawo umuryango wa General Arigiyome Bunyoni maze Everest Ndayishimiye akagira ubwoba ndetse akabatekereza neza yuko nyine hoba hari umugambi wo kuzotorokesha General Arigiyome Bunyoni. Amakuru yatanguye kugenda aravugwa rero nyine yanateye ubwoba Everest Ndayishimiye, na makuru yatanguwe kuboneka nyine cyangwa se yatanguye kugenda amenyekana mu mpera za 2023 nyine ubwo uyu General Arigiyome Bunyoni aho ari mwibariro rikuru rya Gitega nyine yararungikiye ubutumwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Everest Ndayishimiye maze acaramwifuriza umwaka mushasha. Amakuru avuga yuko Everest Ndayishimiye yoba yaramenye nyine ivyo makuru maze agatuma bamwe bo kujya gusaka mwibeho muri iryo bohero canke mu kuma gafungiyemo nyine uyu General Arigiyome Bunyoni, ndetse amakuru akaba avuga yuko mu matelefone abiri imwe ntoya n'indi nini yoba yarasanzwe nyine canke yarasanganywe nyine muri aka gasho karimo uyu nguyu General Arigiyome Bunyoni mu bo basanzwe akunda kuyaga nabo canke kuvugana nabo harimo n'uyu General Gervais Ndirakobuca. Ibi ngibi byose n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara cyane byagiye biragaragara mu bantu baragwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD bakomeje kugenda basaba Everest Ndayishimiye yuko rero nyine yofungura uyu General Arigiyome Bunyoni. Everest Ndayishimiye ngo yarabarakariye kugera bafatiye ingamba zitoroshe cyane. Ngira ngo muri no misi ntago muri ko murabona cyane umuntu bita General Gervais Ndirakobuca, ntago muri ko murabona abandi banyepolitike bamwe na bamwe, nta nubwo muri ko murabona umuntu bita Nyiriteka Reverend Kuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Aba bose ni abantu bari mu gacerere, ariko nkuko bikomeza kugenda bigaragara amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse aranerekana neza yuko uyu General Gervais Ndirakobuca wenyine yoba ashobora no kuba yotanga imihoho mu gihe kitarambiranye cyangwa nawe akazarindira gushikirwa n'ubundi n'ibintu biriko birakogwa cyangwa n'ibintu bikomeje kugenda biratangazwa nkuko amakuru akomeza kugenda tugeraho, cyangwa nawe tukazabona ibyageze ku bandi nawe biriko biramugeraho. Amakuru akomeza kugenda tugeraho muri no mwanya rero akaba avuga yuko mu gihe abantu bakomeje kugenda babona uburyo rero amagara y'umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD atifashe neza, bakabona ibyamushikiye ndetse n'ibiriko biravugwa ko byoba byaraturutse ku ndongozi nkuru z'igihugu, bakaba bariko barasaba yuko uyu General Gervais Ndirakobuca yotanga imihoho. Ni mu gihe rero uyu mutegetsi nawe atari ko araboneka cyane nyine ku rubuga rwa politike, ndetse n'igihe aboneka ngira ngo guhera mwatanguye kugenda mwumviriza cyane guhera mu mpera za 2024 ubu ngubu ntari ko araboneka cyane, aheruka kuboneka ejo bundi ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabonaga cyangwa se yarabonanaga na bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye
cyane cyane abariko nyine babarizwa mu bushikiranganji bw'agataka ndetse n'amazi n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka turebere hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa kuri uyu mushikiranganji wa mbere General Gervais Ndirakobuca, nkuko bikomeje kugenda bigaragara umwe mu bategetsi barimo baratangaza ibintu biremereye cyane, ndetse nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, akaba agaragaza yuko ari umuntu wamaze kugenda nyine asa naho nta kintu ariko aratinya, ariko kandi akaba adakunze kugenda araboneka cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka kandi ku byamaze kugenda biravugwa na cyane cyane ku byamaze gutangazwa mu bigendanye no kuba leta y'u Burundi cyangwa se nyine ubutegetsi bw'u Burundi baramaze gushiraho agahembo ku muntu wese uzagira atanga amakuru ku bantu bazajya hagaragara urudandazwa rw'ibitoro. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri kano kanya, ikaze kuri mwebwe mubana natwe cyane cyane abari ngaha mu Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Igitega, abari mu yandi makaritsiye amwe namwe, mwese reka tubifurize kumererwa neza, mwese tubifurize amahoro y'Imana cyane. Niba ari ubwa mbere use ngaha, reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse ubane natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, na cyane cyane muherereye nga mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, mwese reka tubifurize ibihe byiza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka ndagusabe ubutonde, reka ndagusabe utange n'igitekerezo kugira ngo ibiganiro byacu n'ubundi bice birakugereraho igihe utanga igitekerezo bitewe n'uko uriko urabyumviriza. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka ntangire kuri aya makuru y'umushikiranganje wa mbere. Umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yoba ariko nyine araca mu bihe bitoroshe nkuko biriko biragaragara, akaba ari amakuru twahawe rero n'umwe mu begereye leta y'u Burundi, iruhande y'uko nyine asigaye araboneka gake cyane, ndetse niyo yabonetse nyine nawe nyine agakoresha imvugo y'umuntu nyine ataca ashoboye. Ubu ngubu hariko harakwiragizwa ibihuha byinshi bivuga yuko nyine yoba ari mu nzira nyine yo gutanga imihoho, kuba rero umushikiranganje wa mbere mu gihugu nyine umukuru w'igihugu afise rero ububasha bwose bisanzwe nyine nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ari ufise ububasha bwose bugaragara nyine mu gihugu. Biraboneka yuko n'ubundi biba bisa nawe nyine atakintu na kimwe ushobora kuba wokongera gukora nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Bivugwa yuko rero Evariste Ndayishimiye ari afise ububasha bwose mu bisanzwe, bitoroshe nyine kuba rero umushikiranganje wa mbere wa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo byo biza biruhisha nyine kurusha. Gervais Ndirakobuca rero araruhijwe ndetse no kutubahirizwa nyine mu mabanga, aruhijwe nyine ndetse no kuvogerwa mu mabanga, azubahuka gutanga imihoho canga se azorindira abogozwe. Hano rero nyine turagaruka ku bimenyetso by'ibihe rero bitoroshe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ariko aranyuramo muri uno mwanya, nkuko tubashikirizwa n'abegereye nyine n'abegereye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Uretse abarundi rero basigaye ndetse banamwibagira kubera avuga gace, Gervais Ndirakobuca yarumvikanye n'ubundi muri aya mezi aheze yo gusozera umwaka wa 2024 arakoresha imvugo itandukanye niyo umukuru w'igihugu nyine inyuma y'ibitero bimwe na bimwe byagiye biribasira u Burundi, haba ibyakozwe na Laurent Tabara ndetse n'ibindi binavugwa ko byaba biriko birategurwa ku Burundi. Uyu Gervais Ndirakobuca nyine n'ubundi araherutse gukoresha inama ikomakomeye cyane i Buringa mu ntara ya Bubanza, aho nyine abegereye Evariste Ndayishimiye bo bitwararika kwagiriza igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Gervais Ndirakobuca abo yakoranyije harimo abajejwe intwaro ndetse n'umutekano mu karere nyine ku burengero bw'igihugu, aragira ati abateye turabazi, ni bene wacu n'abana bacu. Imvugo rero isa niyegereye n'iya perezida nkuko bikomeza kugenda bigaragara, wavuze ko n'ubundi wavuze ko uwateye igihugu cy'u Burundi cyangwa ababatera n'ubundi leta y'u Burundi ibazi cyangwa se isa nibazi aho kugoma nyine bagiriza igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Nkuko bigaragara mu nama nshingamateka nyine Gervais Ndirakobuca yarabajijwe ku kibazo k'ikena ry'ibitoro, yishuye ati nk'umushikiranganje wa mbere nta nyishu mfise y'ico kibazo. Mu bindi bihugu rero nyine umukuru wa leta yishuye gutyo nyine yoca asabwa gutanga imihoho hakaza uwabishobora, ariko kandi hano yari yaravuze ikintu gikomeye cyane, murazi n'ubundi wacifatiriye mu ntoki genda nyine mu mubaze.
icyo ariko arakora nyine mu ijambo rigufi cyane Gervais Ndirakobuca yarahejeje kubwira abashinga amateka ingene abohewe nyine amaboko imugongo ku buryo nyine hari ibibazo adafisiye ijambo kandi ariwe mushikiranganje wa mbere. Ngira ngo muribuka uburyo rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyine yakomeje kugenda avuga ndetse akanagaragaza neza ko agiye kwifatira mu minwe ibigendanye n'igitoro. Kugeza ubu ibibazo biri hagati y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi birerekana neza yuko ibintu bitifashe neza, ndetse hakaba hari ibintu bikomeza kugenda bigaragaza neza yuko nyine igisi icyo ari cyo cyose isi ariyo yose ashobora gutanga imihoho cyangwa se nawe agaca arabogozwa nk'uko vyoma bigaragara. Icyakora amakuru avuga yuko rero nyine bitoroshye kuba umushikiranganje wa mbere n'ubundi wa Evariste Ndayishimiye nyine ngo ni ibintu bitoroshe ndetse biranagorane cyane. Amakuru avuga yuko igihe General Guillaume Bunyoni yakurwa rero nyine hari umugwi mutoya nyine w'abagenerali wamuhamagaye ngo asigure uko rero byagendekeye ubwo byagendekeye we nk'uko byagendekeye nyine na Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarabishuye ati ninde yashobora gufasha umuntu nyine avuga ko azi byose kandi ashoboye byose igisata cyose. Avuga yuko rero ibikorerwayo ariwe abizi, nta n'umwe nyine aronka icyo avuga. Evariste Ndayishimiye rero ntiyubahiriza abategetsi bo mu minsi yiwe nyine ibibazo bijyanye n'ubushikiranganje butandukanye abyivuganira nyine n'umushikiranganje umwe byerekeye nyine nta bicisha n'ubundi ku mushikiranganje wa mbere. Abashikiranganje arabategeka nyine atamenyesheje ubatwara. Bamwe muri abo usanga nyine begereye umukuru w'igihugu nyine kurusha umushikiranganje wa mbere. Muri icyo gihe kandi umushikiranganje wa mbere asigara atakibanza nyine agifise kandi atubahwa nabo atwara, mu gihe umukuru w'igihugu nyine yama ku rubuga nyine umwanya wose akoranya inzego zose. Umushikiranganje wa mbere arabura nawe nyine icyo akora mu gihugu hagati. Niyo mpamvu nyine Gervais Ndirakobuca atakiboneka mu gihe akiri rero umushikiranganje mu gihe yari umushikiranganje w'umutekano n'intwaro yo hagati, mu gihe yabonekaga umwanya ure wese ariwe atora imiti y'ibibazo cyangwa se ariko arasigura ibibazo bikomeza kugenda bigaragara. Umushikiranganje wa mbere agira ikibazo rero ku kibazo gikomeye cyane kigendanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Uyu nawe nyine ariha ububasha nyine bwo gutegeka abashikiranganje bamwe kandi naho rero akiha kurangura imirimo imwe n'imwe ya leta. Imfashanyo zihambaye z'igihugu arazihindukiza nyine akazijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe, akongera agasaba abashikiranganje n'ubundi kuhagararira iyo migambi. Umushikiranganje wa mbere yovuga iyihe imbere nyine y'umupfasoni umukuru w'igihugu. Uko rero imigenderanire ya Gervais Ndirakobuca ndetse na Angelina Ndayishimiye yari yifashe nabi nyine na cane, niko rero niya generali uko imigenderanire ya General Bunyoni yari yifashe nabi n'iy'umukenyezi cyangwa se umutambukanyi wa Evariste Ndayishimiye byari bimeze, ni nako bimeze kuri iyi ntwaro. Igihe Gervais Ndirakobuca yashinga rero leta, hari umushikiranganje yavuze ko rero adashobora kumugira muri leta ni Tadira nyine Ndikumana. Bari barashwanye igihe nyine bari barasangiye kurongora ikigega cyo kurwanya coronavirus. None Angelina Ndayishimiye yaraherutse guhitamwo rero uyu Ndikumana ngo amubere umuhuzabikorwa mu biro by'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Ndikumana arafise igihagararo nyine cy'umushikiranganje nk'uko Angelina Ndayishimiye akomeza kugenda abigaragaza canke nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero avuga yuko uyu General Gervais Ndirakobuca ari umwe mu bantu gushika uno mwanya bakomeje kugenda baranyura mu bitoroshe, aho rero bivugwa yuko Evariste Ndayishimiye yaba yaratahuye yuko yaba ari umwe mu bantu bariko baragerageza gushaka nyine kuzofunguza cyangwa se kuzaturukisha General Guillaume Bunyoni nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta avuga yuko rero ubu ngubu General Gervais Ndirakobuca yowe yarashyizweho abantu baba bamucungera cyangwa se nyine abantu bigendereza baba baramenya ibyo akora byose ndetse n'ibyo avuga byose, kumva zo kugira ngo atazaca nyine aratembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
amakuru yihuta cyane asigura ndetse akanagaragaza neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba yaramenye imigambi ikomakomeye cyane, ngira ngo murazi ingene mu minsi iheze yaravuze yuko yiteguriye ndetse akaba yaravuze yuko ahangayikishijwe n'uburyo mu Burundi haba hari intambara zikomakomeye cyane. Yavuze ko Imana yamugwaniriye ingwano zikomakomeye cyane z'abantu bazi n'izo batazi, ndetse asigura anagaragaza neza yuko mu Burundi mu bihe bigiye bitandukanye hakomeje kugenda hagaragara ibintu biteye ubwoba. Mu minsi iheze rero nibwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarahuye n'abashikiranganje bagiye batandukanye, ndetse n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca nawe yarari muri ibyo bikorwa, ariko nta bintu byinshi yama aravuga, ndetse benshi bama basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko batoye impungenge no kuba rero nawe ashobora kuzashikirwa n'ibindi nk'uko abandi byagiye birabagendekera. Ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda barakurikira ibyashikiye, cyane cyane ibyashikiye nyine uyu nguyu Nyiriteka Reverend Kuriyo, kugeza uno mwanya ntakiri kuboneka ku rubuga rwa politike, ndetse benshi barakomeza kugenda bibaza ingene byo mugendekeye ndetse n'ingene uburyo ibintu byakomeje kugenda biragenda. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara kandi umushikiranganje mu byo ajejwe harimo intwaro yo hagati Martin Teretse aragabisha abadandaza ko rero nyine uzohirahira akagura umwimbu w'ibigori ku giciro kiri rero munsi y'amahera 1700 y'amarundi ku kiro, rero ko azohanwa n'amategeko kuko rero azoba akoze urudandazwa rwo mu kinywabi, nkuko rero biboneka mwikete yandikiye abatwara intara, umukuru w'igisata ca Bujumbura cyangwa igisagara ca Bujumbura, ndetse n'umugenduzi nyine w'igipolisi cy'u Burundi. Nikete yagaragaye ku igenekerezo rya 20 ntwarane 2025, agasaba ajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana rero kugira ngo ntihagire uwugura umwimbu rero wa bene igihugu ku giciro, ndetse no mu kibanza rero kitazwi na leta, nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi byose biriko biragaragara kandi mu gihe leta y'u Burundi mu bushikiranganje bigiye bitandukanye yugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye, haba ibura ry'ibitoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse amakuru akomeza kugenda tugera akaba avuga yuko nyine bya bindi twavugaga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko ari we yivuganira n'abashikiranganje, ndetse ntavugane n'ujejwe kubacungira cyangwa se umukuru wabo ari we General Gervais Ndirakobuca. Ejo bundi yaravuze yuko mu gihe ubushikiranganje bujejwe rero agataka amasoko ntangangufu, amazi ndetse n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo nyine butotanga umusaruro azocara bufuta kuko atacyo buzabumariye abanyagihugu. Ese kuri wowe urumviriza ino nkuru nyine, urumva umushikiranganje wa mbere yotanga imihoho canga arategerezwa kuzobogozwa mu mabanga nk'uko twagiye turabona abandi, nk'uko twabonye umushikiranganje nyine General Guillaume Bunyoni n'abandi bagiye batandukanye? Wowe urabyumviriza gute? Urashaka kudereza ibyumviro byawe unyuze ngo muri commentaire. Reka mbashimire abari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, abatwumviriza barihereye mu bice bigiye bitandukanye. Reka mbifurize weekend nziza, mbifurize umugoroba mwiza. Tugureke mu kanya turebera hamwe ibyamaze gutangazwa ku gashimwe kazohabwa uzotanga amakuru ku bigendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye, cane cane uzagaragaza umuntu ariko aradandaza igitoro. Mbashimire.